ariko Gasperi n'abantu bari tampenda uracahuza gute na Maria burya abantu bose yarabikuyeko mama wanje ngo Sisiya niwe umugenzi w'ukuri afise burya narafashe nakanya ndamwicarika nk'umugenzi ngira ndamubwira ibyawe butoyi na Sisiya yarandahiye gupfa byemeye aha rero Sayimana bimwereke bebasha cengera duhuza ko ntinjira mu buzima bwiwe ndamurondera ndamukeneye canke dukumburanye yego kandi urazwa mfise akazi kenshi nta nakanya ndonka iyo yamyambwira yuko numwimutsa bashaka kwimukira iyo Sisiya yagiye ahubwo bameze kumwe ariko urazi Sisiya kwemera gufashwa n'umuntu ngo numukwe wiwe ataranatwara n'uwo mukobwa wiwe abantu bose basemerera ariko kubera ayo mafaranga ntiyumve aho rero ngo si uwa mbere abeshe nawe rero ntashira agati mu ryinyo hajya ngo azomurongo yego yewe Kayita nawe aho utambeshe ivyo bintu bizi gute ingene ubimbwira nyene umengo niho waruri umengo niwe nyene bikwibwira none sinda uzombari iri Gasperi abantu burya batanguye kuvuga tiruba rurusaku baba babizi hewe cenganda ku seze ngende kuko ndabona amakuru ufise ko ari menshi cyane yego kandi niyo kujya na Maria raje hawengera avuye wanje ihe ngurujya ruregaguje ndakubwira uce winumira ntagire ikintu na kimwe umubwira ntumusubiriremo hazote bavyibonera kaje ncangenda ndabasezera wewe nca mahane nkuko mbenga ndumubiri turaho yaravuye wanje ari ngenda muherekeje sigara muravugana rero je ndabandana sawa ni sawa ko tugende kurabo twicara tuganire rega ndagukumbuye hebo nkaro ufise gute oya ntango ufisigaje amahera ngo tugende ntangora mbega uracakunda inyama rero bakuzijya mbuza amahera wewe warahevye reka je zarananiye je ubusi nkirenza kamwe n'agahene kose kamwe akashaka kamwe kose yemeye urazi ngena keba neza reka tugende ma reka kunama mbwiza ukuri umutima ugira uncemwo tonto ibyo ntibishoboka ibyo mvuze si byo tonto ma utabimbwiye ngo bive mu kanwa kawe nabyo ndashobora kwemera ma ntibishoboka ntibikunda Sisi umukobwa warakuze harageze yuko wowe bimusigurira gose gira reka ndababise abikubwire neza icyo ndamusabye gusa nuko yobikubwira byose mama ibyo si byo mama ibyo si byo mama gira ukuri ma nyaje sinkunze kuba uriko wabimishije ntubora bimbwira sinarakubikira ibanga ma wififi wamaze gushikaho ndaje umunota umwe ndagushikiriye yego sawa nase kubikubwira kubera ataco vyari kukumarira atari ukukononera ubutsi ariko narinzi ko umunsi umwe nzobikubwira nanje biranduhije cane ku mutima ma nje gutuma papa Fidesi yamagara je narinzi ko ari bisanzwe kuba nibyo kuva kera ndakubwira ukuntu uramabaje ma tekana nakubwiza ukuntu urakuzefa faranyumviriza namuzira nifata faranya kubarira papa wawe turabanye igihe kirekire agwaye cane indwara y'igisukari diyabete nta kintu yari agishoboye rero sinabigize kugira ngo amubabaze
isanganya butoyi yari umugenzi cyane wa papa wawe yama ngaha kandi yarazi ubwo buzima bwose tubayeho sinokubwira ingene vyashitse ndatwara inda papa wamaze kumenya ko natwaye inda yarababaye cane ariko arabihora kuko yanka kwimara amazi kuko ataco yaragishoboye niko kubigira ibanga fa ma vyo gutuma papa yiyahuye kandi cyo gutuma bibona papa bakwanga baguhora ko ari wowe wishe papa ma ni wowe wishe papa ma ni wowe wishe papa ni wowe wishe papa fara kubwire fara gusabye ikigo papa gusabye ikigo kandi uzobihore uzobigire ibanga umwana mubi umukobwa fa uzobibona ubuzima ntibworoshye ndagusabye ari mwawe mariya bimenye ubwanje ngo wabuhetse ndagusabye ikigongwe ndagusabye ikigongwe ubigire ibanga ntagire unazovyumva ndagusabye n'ikigongwe kuba narabiguhishije kandi kirazira ko Diane na Kevin uvyumva erega bamaze kuvyumva nawe uzobigira gute uzobigira gute gama ko bose bamaze kubimenya uzobigira gute umutekano ndababwira utubwire ikima ko Kevin tudasangiye papa twavyumvise byose nta bindi bikenewe kutubwira mugabo mwa ni kubera ko dubwiriye ibintu nk'ibyo sigurira amange natuvukana na Dudu cyese ndavyumva none reka ndabasigure udusigurira iki ko byose twavyumvise nta bikenewe kudusigurira byose twavyumvise mukurikira musigure mubwire ko bitategerezwa kurenga umuntu Kevin vraiment ibyo guhana kubwira Kevin mbabarira sinashatse kubababaza ariko nimwakura muzonkahura ndakwinginze ntihagire umuntu amenya ibyabaye muri iyi nzu mubigira ibanga ma ndi mutare ko sindikeze buja ndashika kumbwira ingene vyagenda cyese ndavyumva Kevin ndakwemereye ko niwashika muri secondaire nzobikubwira vyose kuko ubu naho nobigusigurira ntavyo wokumva Kevin birakurengeye ku myaka yawe ntavyo ushobora kumva mushika gusa kurembwira Kevin burya rero haya nsanzwe kumwe na Karita ntushaka kubaza ingene nashishwe Karita sigenda mwanka mudashaka kwibaza urumva nuko arabishe ibintu vyose aguma nteranya na Sisiri urumva nta kindi kiganiro duhuye mbarira yaraje hajya ushitse ndamuseze harajya amajambo yiwe yari ko arambwira avuga abandi bantu cyane amubwira ibyo uvyerekana ibyo bintu kuvuga acamaramara agacahora sha ujya kuyujara mukosora nyene akwiye uwo mukosora ararengeje umviriza rero ujya jeregana ninji wawe nanje kuri gahunda tuvugane gahunda yejo yo kwimuka wabimbwiye sha je urabizi nta wundi je nkeneye mwe na Sisiriya gusa abandi vraiment wapi Pega yemwe cyo ntogufasha nico nuba ntashoboye n'ukuri akanyama akayoga wampaye mbega umugenzi akabwira urazi kuri umugenzi n'ukuri cyo ntogufasha cyo nuba ntashoboye n'ukuri ntaco no kwimura biravuze ahubwo wari wavuze ko hariho ibihava birarayo no munsi n'ubundi
narose imodoka ariko rero itwara bikeya twari twamaze kwitegura bikeya nyene barabimfasha bajya abana banje nasi nuko najewe no gufasha kuva kugira hari icyo ndiko ndakora akazi mfise kwimuka nabonye ari ikintu kigoye je nabonye kwa Sisiriya biraruhisha byaradukuyemo iyo kota dushaka kubaza ingene twarusha wowe retekana ejo niho hagoye cyane ntaje uzofasha ejo yakanyamagana kabikoresha utabikunze nta kundi shoya nta na kimwe abantu bibereye mu mazu bubatse mpambo barahirira reka kubivuga Fifi bagwi ico gufungura nico kunya uyu munsi no wiwawe ati umunsi no wiwanje kabwo ndakurabi we ngutu umunsi ari wiwanje Fifi azi umunsi wa mbere je ndakubona umunsi ibintu byanshikiye ryari rya mbere bishikiye mu buzima washikiwe n'ibiki je gusaramo wo kwemera ukambwira ijambo ego ndabwiye ko ntukinisha umutima wawe situ sinisha urukundo je je rêve quoi sindiko ndagutahura kubera iki none wewe ukunda abantu bangahe cyari je nawe ndi muntu numwe nkunda je nkunda wowe gusa arrête kutavyumva none aya sindiko ndagutahura d'ailleurs kubera utangaje niki urazi nawe gafite bari no kubwira histoire yanje y'urukundo w'abantu ujya mugenzi wanje Fara mukundana nawe Fara urazi ko umunsi wa mbere muza kuraba Fara bijya kaje nabigize kugira ngo yari system kugira ndavuga ukuntu twabonana nawe bon je ndafise ukuntu twamenyanye na Fara twahuye mu bihe nari natandukanye n'umu ex wanje hanyuma turayagarambira ivyo byose ndamukunda ndamugira umugenzi kuko hana kimegeza mpisha breve ego hanyuma ngiye yaragwaye urazi kaje namufashije none wayi mukoreye utamukunda twarayazi gusa turahuza ahubwo umugenzi ego nta kindi breve umugenzi gusa je niko nimene mfite umutima mwiza hanyuma mu nyuma atangura kuzaragwa hasi kubera yarafise amaraso make y'umubiri hama ico gihe arantwari wabo ndahabona haba mbona naho baba nta kigenda kora nanje nari mfise uburyo ndabimira ko nzobaronderera ahandi hantu baba hamurondera n'akazi keza kugira ashobore yego washobore gufasha umuryango byafere ibyo byose warabikoze ubikora utamukunda nabikoze kubera umutima mwiza gusa yaranyugurukiye tuyaga neza vrima turahuza sure grave usanga wabimukoreye vrima atakindi kintu murondera ndagutangarira urarengeje n'ubugenzi gusa mugabo rero nzikijya gihe tuza kubaraba je nabona muri abasherife nta nicyo gituma nayiko ndatahura uri kurambira ko mudakunda yego jewe na Fara jewe nategeza kumuba hafi kuko ibihera rimwe bitari byoroshe kugira abone ko tutamutaye yego sino je Fara vrema ndiko ndaraba nta kigenda sindamukunda kandi foko fata umwanya abimubwira kugira ngo tuyage ntazova nyimvira kutari ko ntazova kwimvira kutari ko ugomba kuja kumubwira rero kutamukunda ndagusavye please Fara n'umugenzi wanje kuva mu bwana sinshobora kumukoresha nk'ico oya vrema tuba abagenzi basanzwe hamwe bigamana nk'igihe yo kumva yuko bamuhevye kubera jewe nta kimwe kwikompika n'ibisanzwe nta na kimwe byo bibona nabi cyane vrema kandi naje ntavyo nokora kandi noneho humura no muhira sinibaza ko bokunyemerera umaze kuba ufise dread ku mutwe papa wanje n'umuntu ahara cyane yonyica neza akamfurira urazi none Fifi reka tubihe umwanya basi tugende bukebuke sibyo nitwihute uko ibintu byose no kwitonda hanyuma abantu benshi barakunda kwihenda kubera kuno kuntu meze bakanyumva gutari kimwe gusa nuko Fara ngo mubaza ukumviriza ukuntu meze yo kubwira we yaramenyereye je kintu ndakwemereye ko nzokora sibyo je Fara nzoyimusigurira ukuntu byose bimeze kandi azikazo ntahura sibyo kuko ivyo namwemereye byose ko nzomukorera narabikoze yego vrema hanyuma namwemereye n'akazi kandi nakaronse vuba aratangura sibyo kugira ngo abandanye ubuzima bwiyo nanje mbandanye bwiwanje kuko nakoreye Imana utamwita byo uyu ni umumekanisiye wanje
ko Ivyo utamwitavye ivyo mbwira ndabizi. gacumukupirako Kuko bo ikiyago cyo ntigihinduka ni ca kindi nyene ivyo mbwira mba ndabimenyereye. Kandi bo sinifuza no kancira muje ndiko ndayaga nawe sinifuza ikintu na kimwe cyo nciramo. okay intebe Dudu, ndasha wiyi ntebe ngaha. Urazi rero Gafidi. Wewe mwe na Dudu nije mu cumba. Genda mugira ivyo mu cumba. Aha rero no kuza hanze vyamaze kwinjira ntaco. Tuja tubigira. Twe na space turabigira neza. Genda mwe mu bandanye hariya. reka tubigire uko nyene ico uhitana ivyo ucuze ndakwereka aho tubishira Sawa dusa nk'abahejeje. abana bawe barakerebutse n'ukuri Barakerebutse cane. ariko Mariya nawe ni ahantu haniniya cane ntacyo bapfana na hamwe wabona Ubwirega subu. Abona naho byaratugoye ntugire bwaroroshe. Byatutwaye amahera menshi cane. Umva anye. Intebe yo kwirangora. Iyo nararavye. Kabushambara nahora na hariya. Ndaraba kubwimukana muri ino nzu. Ndavuga ni wapi. Twaciye duhindura. Ibintu byose tugira bishaje. nukuri birumvikana n'ukuri uravye imyaka wari umaze utari utimutse ni myinshi cane uteza guhindura ibintu vyose Vyarashaje. biba bishaje n'ukuri kandi Mariya nawe ngira ngo ntivyoroshe vyakoze n'ukuri Nuko twagize imana. Hari agatongo ka ruguru twari twagurishije. Bica birahurirana rero. Turaronka udufaranga nayo ubundi. Ajya amahera Papa Videza akorera. Reka reka. Ntivyari gukunda. Ashaho ni sawa jawe nivyo n'ukuri Sinugwe n'ishuri ishuri rero. ishuri y'umwana he Ico carakemutse. eka Hari agaprive ngaha hafi kahari. Kamahera na make mbere wanashaka. ivyo Niho twaciye tumusabira. ewe Mariya nawe urakebutse kumbe umunsi ibintu Carakemutse vyose wabiteguye wabitunganije neza biri ku kuri murongo byose. ndakwemeye n'ukuri Byagenze neza. ndakwemeye n'ukuri sagambe muri ino shati Baramaze gushika. Karibu. Sawa. oya simeze neza Ndabona vima kutameze neza. Kandi kuri telefone wamvugije ukuntu mengo sinzi. Wagize ikibazo kiyi. ubwo rive ndababaye kubona kuva ejo nguma ndagutelefona telefone igasohora ntushobore kunyitaba kubera iki utashobora kunyitaba umwanya yenda gukeneye en plus wari uzi ko soha tubonana amapera yose ukayabona ntushobore no kundondera ngo mbaze igituma ndiko ndakurondera kuri ivyo vyarambabaje Aho gafara. Je akazi nkora nukazi. Yuko bishika no guhema simpema. Kuburyo ushobora kubura n'umwanya wo kwitaba telefone. Mbwira none ufite ikibazo ca iki. wowe ntuzi kuri telefone ejo ko nakubwiye ntirindira ninjire mu nzu ndabi igituma tonto na mama bariko barashwana Nivyari biki kutacimbwira. Eve ni birebire aha ntiworaba ingene merewe ubuzima buraruhisha iyi si umuntu yamarushe ntiyigera aruhuka Fara. Ashobora kumbwira ikibazo ufise. Kuko igituma uje vraiment nanje uje nenda ukeneye nashaka tuvugana. cigiki ndabigira gute
Keve. Keve. Keve ngo hano mwananje. Sa. Ma, ngira numva amenetse umutwe sishaka kuvuga byinshi. Nta na byinshi nari mfise ndakubwira mwana. Ariko Keve. Ucuye bishuri kubera yuko umenye papa wawe ukuri. Keve. Narakubwiye ko ni wakura nzobikubwira kandi uzontahura. Uzokumva ko bishika. Gusa wewe ico no gusaba ubu. Nukwiga amashuri yawe. Ukayaheza. Kuko utiyize n'ubuzima bwawe bupfa Keve. Ma, nakubwiye ko nasibye ku ishuri kubera amenetse umutwe. Gusa nanje shaka unyemerere ko papa ategerezwa kumenya ko ndi umwana wiwe. Nubwo bibibanga hari ibyo no kwihanganira. Keve. Papa Fides arazi kuri umwana wiwe. None ga Keve, nuhora ubona ko agukunda gose. Kumba arazi ko ndi umwana wiwe twora twirika ubusari hano. Keve. Baramuka muri gutu. Yo, mbega yemwe ndabigire gute. None ubu kagiye he? Yo, kagiye. Ararinyambika ndahumva. Keve. Ko gutandukanye n'ukuri ndarushe. Rega birumvikana Maria nawe urarushe cyane. Ariko rurazi igituma. Nuko Sisiriya yagwaye ku munota wa nyuma. Burya Sisiriya niwe yari kudufasha. Je burya rero sinkeneye n'abandi baza ngaha kudufasha. Nari rimwe na Sisiriya gusa. Abandi wapi? Nyatari cara turuhuke. Batuzanira ico tunywa. Ko duhejeje. Mbona ko tuzanira ico tunywa twa turivuna. Abandi bandana ibintu vy'amasako nyene urabizi. Naje ndari kubigira nkuko nyene. Burya shabu toya ahubwo. Yari yavuze ko asaba urusha no musi akaza kudufasha. Je sinzi ingene vyamugendekeye. Bakuzanira iki? Rega ibintu zo kwamse ndanduni. Wakwigura amaze cyo mfata cye Amstel urabizi ikanyibonetse naho go ugwagwa n'urunywaje. Sawa ni sawa. Dudu. None uraronka utuma. Hewe. Tutarahazi ndamutuma. Abana bawe baramaze kumenya hosumira. Burya rero akagamu ka Sisiriya. Ejo kumugora katage tubona kaza. Karatembereje Dudu. Nta na hamwe tudataza. Dudu. 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 Biga yayiruye. None abana ntuzi ko guma bakina. Baguma bayirera ntaza ngo ndanamutumye. Remwe yaramenyereye umwana wa ntuzi yamenyereye kare Kevi. Kagamu ka Sisiriya. Ahantu bantutse we. Yo Dudu. Dudu ngo ndagutume. Asha. Oya ni sawa. Amasaba yo ministre mparambona. Mareresi nuko. Mwari mu magaye. Dudu ke nsuzanira ico tunywa. Sets ibiri. Ni fanta zamwe na Fides. Urabizi kanyiriza ariko rubutse. Muzo atacuzanye. Kubuza muserura abi ivyo uronguzana. Naho kibikibiye ruzana. Yani sawa katuruke. Angera urabe hirya no hino uraruhuka. Ko duhejeje hakiri kare. Ubucu mfasha tuje kuraba abantu nze Sisiriya ndahabona hawe. Ni na hafi wanashaka. Ni hafi duca tuhaca. Hasa yangano kunyene wenyine nkuko. Ni buraya. Ora.